byanjoye cyane kubikora kujya sinzi ukuntu nagize attention ndabibona ko date ya concert yanje ari meme date iri kuri karangamuntu ya mama police nashobora kureka igende icenda iprofite ibineza yawe barabimbaza. Itariki 26 ntwarante ku munsi wa Mungu niho haba igiteramo giteguwe na Eddynd aho kwari kugaragaza album yiwe igizwe n'indirimbo 12. Iyo album ikaba yiswe ICABONA album launch. Icyo giteramo cyari cyitabiriwe n'abantu insinzi aho cyahuje abantu batandukanye harimo abapastori bavuye mu mihingo y'amasengero atandukanye hamwe n'abaririmbyi n'imigwi itandukanye y'abaririmbyi hamwe n'abacuraranzi bose bari mu ntumbero yo kumushigikira. NDIHO GOSPEL TV ikaba yavuganye bamwe muri bo bari bitabiriye concert album ICABONA. Ndo muda sahihi ambao tumekutana wasanii wengi tofauti, wote walikuja kuambatana na Eddynd au Ndereyimana. Atatusimulia machache madogo kwa nini yeye yuko mahali hapa. Shalom shalom, majina naitwa Christian, niko bassiste, niko musicien na nimekuja kumsupport ndugu yangu Eddynd. Nimetumika naye kwa muda mrefu na tulikuwa tunasubiri sana hii events kwa muda mrefu. Mungu asifiwe, imefika vizuri na ninaamini kwamba itaenda salama kabisa. Yes, kama kupo kusahau subscribe, share, comment mahali ulipopote. NDIHO GOSPEL TV yenu kwetu, tuko pamoja. Asante sana. Wow. Ibineza yawe barabimbaza, iby'ubuntu bwawe nagahebuza, uzuye imbabazi n'urukundo n'abatakuzi bamenye yuko ineza yawe ihoraho. Ni Bertrand yo kwizera ego nkabasanzwe ndi mugwi wa CGT Chosen Generation Team. Nkaba naje kwifatanya na brother wanje dusangiye umurimo kuko turiko dukora umurimo umwe wo kwamamaza Kristo, wo kuvuga Kristo hose bamumenye. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo uwo murimo twatanguye dushikaye kwishikana kuri ego cyane. Oh wow, birayoshe cyane kuba mubona muje kwifatanyije n'inshuti yanyu Eddynd aho agiye kugaragaza album yiwe, aho agiye gushira abona n'izindi hamwe agiye kupresenta mutari muzizi. Bertrand trabaye kaza muri mugwi wanyu. Ni mugwi CGT Chosen Generation Team. Oh wow, thank you sir. Bwo gushigikira icyo giteramo cyabona album launch hari imigwi itandukanye yagiye yerekana ndetse no mu kugaragaza umunezero bafise kubishigikirwa inshuti yabo Eddynd, aho twaganiriye n'umutumire ubitwa Costa aho yavugiye muri micro na kamera ya NDIHO GOSPEL TV. Yama nagiye kuba muri kino giteramo yahiteka kuri jewe iteka ku gihugu cyane cyatwibaruza. Mbega Costa, twabonye participation yo muri concert album yitiriwe ICABONA. Mbega wewe umvise ICABONA wumviki? Bo je numvise ICABONA mbona abantu bavuga ko ari vyabona, donc kuba ICABONA c'umuntu ubu ufitaniye ubucitsi n'uwo muntu, donc hari ibintu ubuzi kuriwe amabanga y'ubuzi. So natwe turi vyabona byineza Yesu Kristo yadukoreye. Yesu numugira neza, atubagufi n'wadukiza ingwara n'watuzigama. Je nanje ndicabona no musi ciyo ndicabona cineza yiwe. Hama kubwa participation, mbega umunezero wa uri he? Mwadweza giye vraiment cyane gose. Dukeneye tugaragariza ku channel NDIHO GOSPEL TV abako badukurikana hirya no hino kugira bamenye eske Costa hamwe na groupe kandi mucyo tubwena groupe yanyu yariyo. Bo jewe ndagiye cyane, ubwa mbere nagiye kuba naje gukora igikorwa cha data. So nico kintu cyambere nishimira. Icya kabiri nagiye kubona tugifise umutima w'abarundi bashobora kuba hamwe ko barahimbaza, bo bataravye kubarisha amafaranga, bataravye umwanya ariko bakaza. So nagiye cyane hama je mu isanzwe nkora carrière solo, ndafise église nsengeramo, abo twakoranye ni band, abo gisanga abagenzi ba hafi yawe ukora ko, donc novuga ko si groupe ifise izina ariko nabantu
kenshi bamfasha mu bikorwa donc ngiye ahantu ushobora kubikora ko bakamfasha so rero nabo ndabakunda cyane aho bari hose bumve ko ndyohewe ku bwabo kandi ndagiye no ku bwanyu na sivyo gusa ubundi mugwi utatanzwe mu kwerekana ishimishwa n'akanyamuneza ni Asante Gospel waserukiye umugwi Alpha Theo. Imana ishimwe ndabaramukije mwese ku mazina nitwa Alpha Theo mvuye mu mugwi wa Asante Gospel. Bon kuba turi hano bikugura urukundo rw'Imana yashize muri twebwe ama ikindi no gushigikira mugenzi wacu Eddy kuri iyi concert basi nabindi nivyo nyene ariko nuko gushigikira twabonye undi mutima twabonye undi mutima udasanzwe n'uwabandi umutima wanyu washo kugaragara ukundi kuntu gicapo mwerekanye vema n'abandi base babi uwo mutima mushaka kusigura utubwira ngo nako dukurikirana cyane yacu NDIHO GOSPEL TV bashoboye kumenya umutima mwatanze babibonye babwire uwo mutima n'umutima ru Kristo gusa n'umutima ru Kristo kuko Yesu yavuze ngo dukundane natwe ubwo rukundo turiko turarugendera ko turarufise kubwo rukundo nyene mwashoye kwa mwashoye kwiyegeranya mvuga ati tugiye cyo dutanze mbega ICABONA mukivuze ko iki nkamwe Asante Gospel bon ICABONA natwe turi byabona bya Yesu Kristo abisigura yuko ni byinshi Imana yadukoreye canke turi byabona yuko ari byinshi yadukoreye byiza kandi birengeye cyane ego uzuye babazi n'urukundo abatakuzi bamenye neza yawe NDIHO GOSPEL TV ikaba yabandanije aho yashoboye kuvugana n'uwundi mugwi witwa Heroes Group. Umugwi ukaba warakoranye na Eddynd indirimbo yiswe ICABONA, indirimbo yakunzwe no gukurikiranwa n'abantu benshi cyane. Aratubwira umunezero afise w'ico giteramo. Icyambere na mbere nuko tushimiye kwanza Eddy yateguye concert akaduhamagara nkatwe twakoranye nawe ICABONA ama twumva tumeze neza byari bimeze neza cyane twa performinze neza naho byari umwanya mutonya biryoshye cyane twahimbawe twashoboye guhezagirwa aho nabandi bashoboye guhezagirwa bice muri indirimbo ko indirimbo ni témoignage ikomeye cyane naho sinigeze nshobora kubivuga ivyo umuntu agenda aracamwe ivyo umuntu agenda arabona turi byabona biguma rigaruka turi byabona ego nivyo kandi turabona yuko mu ndirimbo nyinshi afise twabonye yuko hari indirimbo mwashoboye gukorana akaba ariyo nyene mwashoboye participamo mbega zo gicuvuza kugereke ICABONA. Okay ndashima Imana ubwa mbere yuko iyi ndirimbo ya ICABONA ni indirimbo sinzi ukuntu bavuga yuko yari revelation yuko Eddy yayizanye parce que no mugisha kandi kubona yakoranye na Heroes kuko yarabaye umugisha mu mahanga n'ahandi hose parce que ni ikintu kidasanzwe yuko kubona twakoranye na Eddy kandi indirimbo ikira performing ahantu hose presque Bujumbura hose vraiment turashima Imana cyane kandi byabaye by'umugisha turashima na concert byabaye vraiment twayindire n'igishika cyinshi kandi twabonye ukuboko kw'Imana byari biryoshye kuri sinzi uko novuga ariko Imana icyubero kimugarukira Imana abona sivyukora Icyo giteramo cyari kidasanzwe kuko itariki yateguwemwo yaje guhurira n'itariki y'umavuka y'umuvyeyi wiwe umuvyara Eddynd. Yaratuganiye impamvu ki yashimye kwamamaza itariki y'umunsi w'amavuka umuvyeyi wiwe. oya nawe wabeshe jena singirina Imana ihabwa icubahiro mu kintu cyose cyabaye, mu kintu cyose cyakoretse na ubwenge bwinshi bwanje burimo, ariko yakoze ubugombe bwayo. Ndashima Imana. akabijya twabonye wagize ikintu cyitwa anniversaire mbega icyo cyafashe gutanga anniversaire kuri mama oya byagwiranye ko iyi date sinari kuyisimba, kandi umva iyi date nubwo twayitoye yagwiranye na date anniversaire ya mama wanje. Umva numvise nyene noce ndabikoreramwo tu bikajana mukabona ubutuma jewe mba Eddy unsengera iyo bose badahari uwo turi kumwe
mama wanje byanjoye cyane kubikora kujya. Igihe washinga date waruzi yuko iyo date nyene ari mawe ari yavukiyemo? Oya nabimenye mu nyuma kabisa turi mu myiteguro ahubwo. Sinzi ukuntu nagize attention ndabibona ko date ya concert wanje ari meme date iri kuri karangamuntu ya mama. Cyane wagiye kwikangura byamaze kuhaba. Amaze opportunity nashobora kureka igende naciye ndayiprofite. Wow, byari binyuze cyane. NDIHO Gospel TV irabashimye mwese aho mwakurikiranye mukibagiye subscribe, share na comment mubisangize abandi. Murakoze. Murakoze namwe cyane hama bagire subscribe. Mukibagiye subscribe, share, comment. Digichugi channel yacu NDIHO Gospel TV. Ndabashimiye gose mwabanye nanje kuva mu nango. Shimira uburongozi bwa NDIHO Gospel TV. Wow, channel NDIHO Gospel TV irabashimiye mwese ko mwasho kwitaba mukayitabira kandi irabashimiye kandi turanaryohewe kuba twabanye namwe muri migiteramo ICABONA concert. Share, subscribe, like byose kubganyu kubgacu NDIHO Gospel iri kumwe namwe. Murakoze. Bye, thank you. Bye.